mumeze neza Imana ibahezagire cyane mubambira amashyi cyane. Umunsi umwe ho Fani yarantutse yambwiye ati rero Shabeli we urazi we ko tuzinanye Jenzo jya ku mugabo wanjye giye uzombona be ko mwari mutumye umunwa w'iyugarara ibyo bintu muvuze bigoye bidashoboka. Tumaranye imyaka 3 amateka ya Mutoni Honera nashaka ndabwire ko yandondeye nkuko n'abandi bandondera ngiye muri indani hari umudamu kabisa freshe nziza kandi umwanya ndabiravye ubwenge burampenda mbona umengo turaberanye sinzi ko ubwenge bwampenze naho umengo turaberanye ariko aratweza kubera twamwise Yonera yibaje ngo n'umudemo genda wicare wa mudemo w'umugabo. Akurikiye Mutoni Honera uyu nawe nyene ni umuntu novuga ati nahawe n'Imana. Tumaze imyaka nawe 3 dukorana amafilm ko mwari mutumye umunwa w'iyugarara ibyo bintu muvuze bigoye bidashoboka. Tumaranye imyaka 3 amateka ya Mutoni Honera nashaka ndabwire ko yandondeye nkuko n'abandi bandondera andondera kuri Facebook aranyandikira ati yitwa naka ndashaka tuzokorane ubushire muri filime. Ubwa mbere ndaraba ndavuga ati namahoro mugabo sinari umwanya kubera bwabuze byinshi tuba turimo haheze igihe arasubira aramvugisha none gute uko nakubajije ariko utari kurangika ndavuga ati biragoye ariko bizogenda neza ndareka harayandi mezi ngo narasubira aranyandikira ngiye muri indani hari umudamu kabisa freshe nziza kandi aguma asaba kumushyira muri sinema umwanya ndabiravye ubwenge burampenda mbona umengo turaberanye sinzi ko ubwenge bwampenze naho umengo turaberanye ko twokora sinema tugakorana kabisa no kumuhamagara turahura duhuye navuga tuzoza uraza muri aho dukinira kugira urabe ubibone hanyuma iminsi nizo zirahera nzokwakira muri dukina none kama nyene yabaye umusaza rero merci beaucoup ibikorwa umaze gukora G5 irabiha agaciro Imana igeza cyane ariko impamvu imvire guha certificat solution cup no kubera uburyo Noraske yaraya majoro ndiko ndategura ibikorwa aguma nyine kujya ashaka kunshishikira nkagira ucya nkabona nkureye akantu ko gupupiriya nkabnarandukije ati akagapupiriye ko ufasha tiyo twishi mwange murabona turiho umakova nkabona yakoze kajya akantu napupiriye kavuga ibijanye n'umusoransema yaragakoze kinini umunsi umwe ho Fani yarantutse yambwiye ati rero Shabeli we urazi we ko tuzinanye Jenzo jya ku mugabo wanjye giye uzombona be urazi ko byo sanje ataraka kuryama ndamurondera n'ibintu biciye mu rutanda aguma mu bintu by'iwawe kiri ibintu je wamuhaye iki kuri umugabo wanjye akunda kurugero kubera ibintu yagoma amfasha rero umutima wanjye urabishima uburyo manyereza urukundo badifotora Yes, ashimwe kandi turashobora kumukomera amashyi ya Ben Doan kubera ko umwanya uri kuraturega twari tumva dufise ibintu byinshi byo kumubwira ariko byiva mutima turamushimiye kandi arabizi ko ndamukunda
ni byinshi dufashanya, ni byinshi amfasha cyangwa nkamufasha, ariko turamukunda bivuye na mutima. Rero nka Truafa n'umusisi Solution Couple twari tumufitiye agakemanyi turashaka kumuha, sisi ko kamukuriremo murabizi ko Abel ari mu twafashe agafoto kuri kano kana ego twamuhaye Bible nk'ikimenyetso cyo kumwibutsa yuko Imana imukunda kandi akwiye kwama ariyo ahungira ko akayigira ubuhungiro. Ni kenshi muba mwumva ngo Abel bamuroze, Abel yagize ibiki n'ibiki n'ibiki, ariko protection yonyine ishobora kumukingira n'Imana yonyine. Rero igihe cyose uzofisa kandi uzorisoma uzogenda urabona mu rufunguruzo rwo kuzotuma na bino bintu ko turakora bishika kuri amafaranga Abel n'umugore wanje. Mimi hai amashi kuri mimi hai kuva menyana nawe anyita papa, hari izina namamagara anyita papa kuva tumenyana. Rero nashatse ngo mwese reka mushimire uburyo wabaye umwana mwiza muri sinema, kuburyo muri sinema uraba umwana mubi, kandi ndashima iyo umuntu aje muri sinema nagize mu ruhara hanyuma akabonera ati imbere barumva aryoheye. Ndashima iterambere ryawe. Uyu muntu naranikanye, uyu mwana bamwita Mazuzu uko yitwa. Rero uyu mwana ari muri baba bita Sound Mic. Nimba mwumvise ijwi ryiza muri ino sinema nukwera umwana vise mikoro, iyo uyifise muri urugisha nk'umuntu ari hariya rurerure. Uyu mwana arufata kuva mu gitondo kugeza mu ijoro kugeza saa sita y'ijoro arufise. Uyu G5 Production iranezerwa n'uburyo uyikorera atashaka. Lionela. Bigimana Lionela. Urumva ko bamuhaye amashi menshi. Rero n'umukinnyi wa kera yarantanze muri game ya sinema, yatanguranye na ba Amede. Burya ba Amede bose je barantanze muri sinema, ndabubaha narabarabihako Imana ishimwe ko turi kumwe. Tumaze gukorana ibikorwa byinshi, isi yose ndamwikoze ko aba yaje kandi aranyubaha, akubaha ibikorwa byose ndamuhaye. Kubw'ivyo G5 Production yumviriye kuguha certificate ku bikorwa byose umaze kuyikorera. Ariko natweza kubera twamwise Lionela yibaje ngo n'umudemo, genda wicare wa mudemo w'umugabo.